Inama nshingamateka yashashe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2019. Ikibazo bicariye cyari ico ingene intara ya Gitega igiye kuba umugwa mukuru wa politike. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yishuye ku bibazo n'amakenga y'abashingamateka nko kuvyerekeye amazu abazimukira Gitega bazokoreramwo, ubukene bw'amazi, amabarabara n'ibindi. Reka twumvirize umushikiranganje. Ni kibazo kizwi gishobora kuboneka Igitega kuko ni Bujumbura abagena amazi uretse n'amazi byarigeze gushika n'amatara n'atarabura netwaciye tugisagara ntitwagihunze twarabunye ngaha hama turasaba ababijejwe tuti gira ingufu turonka amatara, gira ingufu turonka amazi. Je nibaza ko ngaho imbere service y'igicisuka nico ababijejwe habereye nabo muri iyi nteguro mu ntumbero yo gutegura capital politique. Ingufu bazisabwa haba mu gutegura amazu azokorerwa cyangwa kuba abajeje gisata c'amazi nabo ni ngombwa bongereze ku yindi bateka umutwe ku buryo amazi mu gisagara ca Gitega atoba intambara. Ko capital politique ivuga Igitega kubakwa pare presidentielle nziza nta kibazo na kimwe genda byumvamo, nta kibazo na kimwe kirimo kubera yuko pare siyo iri hari gisagara muri capital économique nta kibazo ko amazu meza uretse ibyaha taravuga n'izindi zihasanzwe kandi nta cyo buza none muzi ko nkigire hajya n'abandi yubakwa Igitega byose ni ko twavuga ni volonté politique. Si ukuvuga ko bubatswe ijya pare ngaha gisigura yuko umuntu ashobora kwibuka reka nta kibazo babyumva ku vyerekeye amazu ashobora kwakira amaministeri. Ngira ngo yakimbaje kubera ziko mu Gitega intara yavuga ntiyakimbaza kuko imiji yose itwa amazayimo nubwo ushaka intwaro hagati mu gihugu n'icyo umenya amazu ari mu miji yose ibishoboka. Nico gituma hashizweho komisiyo n'ikigiriye ariko icyo twagejeje kandi tuzi twabonye nabura amatara akabyemeza nuko yatubwiye ati kandi hajya singomba kwandikiswa mu bwene bizogenda hari amaserivisi menshi asanzwe arimo imirimo ya leta ariko atari occupé pleinement amazu yose akoreshejwe neza nitwo kwandikiswa mu gikorwa cya komisiyo akoreshejwe neza nta kibazo ko ministeri zitandukanye. Iyi processus ishobora gufata imyaka ingahe? C'est un processus tudiscuta muri leta habavuze imyaka 10. Est-ce qu'il a raison ou pas? Toi tu ouvres la concrétisation habavuga ati ifoto imwe nyene twavuga tuti aha twashitse twasazagaye izoboneka neza imyaka 3 ariko turafise ibikwiye bijanye n'ikiringo turimo no munsi n'ibishoboka bishobora gukorwa uyu mwaka nyene. Tuvuga tuti reka muri mwaka dutere isemo hama mundi mwaka dutere iyindi semo mundi mwaka dutere iyindi semo. Narashikiye yuko iri tegeko muri ko karitora mu nyuma murebutse abashikiranganje vyegara byo ndimo muti none ubisebigezehe ejo hazobiki hirya ejo hazobiki mwari tuvuga ngo vyose bitwanze tubireke by'ukuri twebwe turebeza neza Igitega twavuga nk'abahazi turahazi cyane yuko uno munsi amazu hari ukoze neza kandi tukekeranya yuko ubwo bushikiranganje n'ubundi bushobora kujako ukaronka aho ukorera. Twebwe tukekeranya reka rero ko mu bashizweho tureke gukora akazi c'est un travail technique kandi aho twebwe nta mategeko tubifisemo. Kubisigaye mu by'ukuri ari umugwa mukuru wa politike amaministeri by'ukuri yegamiye politike kuko babivuze azoteza kuduga c'est question de calendrier. Abasiga ko ati uno munsi ndagenda
ejo nyine azogenda no musaba yarasigarana nyakubahwa icera cyane cy'umukuru n'amashinga amateka nawe yashimye umugambi aravuga yuko umugambi ari mwiza mugabo utoroshe afatiye ku karorero yabonye muri Tanzania ko umugambi watangwa mu 8 ariko by'ukuri n'ubu ikigoranye ko Dodoma biba by'ukuri mu mukuru wa politiki nawe ubwo inama nshinga amateka yagiye jewe ngaco navuga nuko ivyagoranye Tanzania gatubasha kubishobora mbere ahubwo hari abavuze ngende ibihugu bingana no kuba kumbure Tanzania by'ukirana kujyana nabyo nibishobora kuba ingorane by'uko ahubwo umugambi uja neza mu ngiro kurusha ngaho iwacu ahubwo ku gihugu cyacu bishobora kuba anatu ahubwo bizotuma urumba mukuru wa politiki n'ubutunzi bishobora gutandukana kubera nubwo imiryango kumbure mu by'akazi ishobora kuvana ko uyu munsi kugira babonane bizokora gusumbya uwuva i Dodoma agenda i Dar es Salaam ateza kurondera indege ugiye n'imodoka muri weekend uva i Dodoma ugenda i Dar es Salaam kuraba umuryango weekend yose iburira kutarashika nta mwanya wo kugaruka weza ngo ngomba yuko ubudasa bwo burahari ibyo ari byose ndasindegeje urugero nibaza ko n'imodoka Dodoma na Dar es Salaam hari ikintu cy'amasaha menshi cyane gusa n'ibyo birashobora kwinjira mu nama ivyagoranye hano birashobora gushoboka ivyagoranye Abuja birashobora gushoboka ngaho iwacu gusumbya muri ibyo bihugu ikirigo rero cyo gushira mu ngiro nyezina umugambi batvuga tuti ivyagomba byose muri capital politike byakwiye twebwe muri leta umuntu no gukora ku kintu bisanzwe twihaye twavuga tuti mu myaka 3 ivyagomba byose bizabikwiye bya plan directeur byose zagiye mu ngiro n'ibindi itegeko rigena intara ya Gitega kuba umugwa mukuru wa politike cyahavuye ritorwa n'abashinga amateka 108 umwe wenyene akaba ari we yari hakanye abashinga amateka 108 bari musi mu ngoro y'amakoraniro bemeje yuko Gitega